Nitwa Eline Ben Nibigira nkorera isanganiro. Fise akabazo kamwe nerekeza ku muvugizi wa leta. Uburundi buraheruka kwemerera ishirahamwe East Africa Region Project Group kwimba ubutare bwa Nickel Musongati. Ni igikorwa cari catswe Burundi Mining Metallurgy. Akabazo kanje ka mbere, iryo shirahamwe East Africa Region Project Group akarusho mu bijanye n'ubuhinga n'uburyo rizanye kugira ntiribe nk'irya mbere nakahe? Ikibazo ca kabiri, mu vyavuye mu nama nshikiranganji havuzwe ko iryo shirahamwe rizotanga ku mwaka amafaranga y'amanyamerika agera ku miliyaridi umwe n'igice, ariko imiliyoni amajana 5 z'amadolari y'abanyamerika akaba ari yaja mu banki nkuru y'igihugu. Mbega hafatiwe kuki kugira haharugwe ayo mafaranga azoja muri BRB? Hazokwimbwa hongere hashoga ubutare bungana gute? Turifuza kandi kumenya mbega iryo shirahamwe ni ryahe, ririmwo bande, leta yo bifisemwo umutahe ungana gute nimba koko iyoba yarawushizemo? Kuba ariko baratwumviriza nobanza kwibutsa yuko hari haciye iminsi itari mike leta mvyeyi leta nkozi irongowe na nyiricubahiro General Major Varisito Ndayishimiye hari hafashwe ingingo yo kubanza guhagarika amakontra yari imbere ajanye no gucukura ubutare muri rusangi, kubera vyari vyagaragaye yuko amasezerano yari yashitswe ku bwa mbere yarimwe amahinyu menshi, amahinyu amwe ajanye n'amategeko abigenga, amahinyu ya kabiri ajanywe n'ingene abari baratsindiye canke bari bararonse ayo masoko batavyifashemwo neza ngo bayubahirize. Leta rero ikibona yuko itobandanya ikora ihomba, mbaye nk'aho muri ivyo avuga ngo ndangura mpendwa ngacuruza mpomba. Leta rero yanse ko ivyo bintu bibandanya, ariko mwumve kitahagaritse ko ubutari bucukurwa, yahagaritse amasezerano. Ivyo biratandukanye. Ni muri rero ntumbero nshasha leta yagiranye amasezerano, mu Gifaransa niho mu Congereza cyangwa mu Gifaransa bavyita Memorandum d'Entente, n'amasezerano y'umwumvikano. Ni ntumbero igihugu gihana n'ikindi ingene rero ubwo butare bwocukurwa. Ubwo butare rero wabajije uti leta ibisemwe umutahe nyabaki? Leta ni vyose, leta ni igihugu, niyo leta y'u Burundi ihagarariye igihugu. Hanyuma ubutare n'ubw'igihugu, subwo baje gucukura. Kubatabizi neza kugira mu bitahure neza, mwofata yuko leta ni nyene ubutunzi, ni nyene umutahe, abo nabo ni nk'abaje bazanye, ni nk'abakozi. Mugo umukozi adasanzwe, umukozi azanye ubumenyi n'uburyo. Nico gituma rero asabwa yuko abanza gushira amafaranga mu banki y'igihugu, ajya amafaranga mwumvise sino yagaruka ko kugira ngo ntihave haza abantu babangushi babaswaganye. Umuntu rero yemeje gucukura ubutare nk'ubwa Nickel ategerezwa kubanza gushira amafaranga mu banki nkuru y'igihugu, bibonekane yuko atari umuntu aje gukinisha igihugu, kuko muri kahise vyaragaragaye ko harabaje badafise uburyo bukwiye n'ubuhinga bukwiye. Isinoje rero mwidonido kijya mwumvise cashikirije ku maradiyo cizwe mu nama shikiranganji n'amasezerano y'umwumvikano. Idonido bingene ubwo butaka buzocukurwa muzobimenya, ajya n'amafaranga nofata ni nk'ay'ingwati caution, babone ko umuntu yabishizemo ukuri. Uko rero bizoza biracukurwa niko hazwa n'andi masezerano yumvikana ingene inyungu igabugwa. Umutahe wa leta ni munini ko leta ni nyene ubutare. Numva ko turi kugahiye. Uwo nawe yemeje kuza gucukura nabanza ashiremwe amahera, turabe ko atari umubeshi. Mukizo rero cacukuwe cadandajwe harishwe amatagisi n'amakori, turabe icabonetse. Hazobera amasezerano atomora neza ingene ivyo bintu bigabugwa, ngira ngo ntawo bihereza mu kiganiro nk'iki murumva ko ari birebire. Nimba mwarakurikiranye iryo tangazo, hasabwe yuko mu mezi 2 utazorashikana amafaranga mu banki nkuru ya Republika, ayo masezerano azoca bimpfagusa. Mu mezi 2 utazoba yatanze ntavyo azobashoboye. Umva leta duhombike, ahubwo twarikingiye bikwiye, kuko ngwikuriye ntikujya hama igiti ndigukora mu jisho kabiri. Leta yarafashe ingingo zose zikenewe zo kubahiriza neza umutungo bw'igihugu.